Turabahaye ikaze kandi mu kindi gice gikurikira c'uburongozi bukorera abandi. Igihe twaheza gice ca mbere twaravuze umusore yavuye mu ishengero kuko vyabonetse ko mu burongozi hariho ingorane. Jewe ndemera neza ko umuntu yakoze neza, yaragiye atanguza irindi shengero ahandi kuko abantu benshi muri iryo shengero baramutahura. Twarumvise iyindi nkuru y'uwundi muntu yagiye ajanye hafi ca kabiri c'ishengero ryose. Ubu rero tugomba gutangura iki gice dusoma igitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 11. Ibivugwa ngaha ni uruhimbi rw'umwami, ariko ico ngomba ko tururaba ngaha ni bijanye n'uburongozi. Mu murongo wa 28 mu Bikorinto ba mbere 11:28 havuga ngo umuntu wese yirabe uko ari. Iyo turiko turavuga ivy'uburongozi ushobora kubona umurongozi akora bibi. Uwo murongozi iyo ni ingorane yiwe, ntabwo ari ingorane yawe. Niwiyumvire we ku giti cawe ingene wewe nk'uri munsi y'uburongozi ukurikira Kristo, urabe uko vyifatamwo. Nimba kandi uri umurongozi ukaba ufise abantu hasi yawe utwara, nawe wenyene niwigenzure ingene uriko urabikora. Ariko we nk'umurongozi urafise inshingano hasi yaburongoye. Hari ivyo bafise bagomba gukora ntuzobibakorera, ariko urafise ivyo ugomba kubakorera. Ngomba kuvuga iki? Igihe cose nzogira ico nkora abantu bari hasi bakifata nabi, Imana nabo nibo bazogiranira ikibazo. Jewe ntegezwa kugerageza gukora ico ngomba gukora. Iyo badakoze nabi, iyo ni ingorane yabo, si ingorane yanje. Jewe nk'umurongozi ntegezwa kubegera nkabafasha kugira ngo bakore ico bagomba gukora. Nibifata neza rero muri ivyo bihe, nukuri nzoba nkoze neza, nzoba ndabadugije ko ndi umurongozi, nzoba ndi munsi yabo, ndiko ndagerageza kubaterura ngo ndabaduze hejuru kugira ngo bashobore gukora ico Imana ibahamagarira gukora. Igihe rero tuba turiko turabandanya iki cigwa, birakenewe cane ko wiraba ubwawe. Nimba uri umurongozi nturaba bari hasi yawe, wigenzure we ubwawe. Nimba ururongowe naho ukabona ivyo ndiko ndavuga, ukaraba ukabona ugasanga ni ivy'abarongozi bakora nabi, Imana harawe bayifuza ko witegereza ku ngorane zawe, ntiwitegereze ingorane z'abandi. Ku murongo wa 31 havuga ngo iyo twiciriye urubanza ubwacu, ntabwo ari ugucira urubanza abandi. Iyo twiciriye urubanza twebwe ubwacu, utegezwa kwiraba ubwawe, ukigenzura ubwawe nk'umurongozi canke urongorwa. Iyo hagati aho rero mu gice kimwe canke ikindi ingorane zirahaba. Rero twese tubarongozi tutabarongozi tezwa kwigenzura, kuko umuntu wese aba ari umurongozi mu ruhande rumwe canke urundi, akongera akaburongowe mu rundi ruhande. Hamara ku murongo ukurikira havuga ngo ariko iyo dutsinzwe n'urubanza turafise twebwe dutsinzwe n'urubanza umwami wacu niwe atukosora. Rero nk'abarongozi twihweze, twitegereze cyane ubuzima bwacu, cyane nimba turongo twitegereze naho nyene ubuzima bwacu. Tugomba rero kuraba ukuntu Yesu asigura. Twarabonye ukuntu abarongozi b'abanyamahanga babigenza, tugomba rero kuraba uko Yesu agomba ko tubigenza. Kuri uyu munsi tugomba kwiga uburongozi twigiye ku kuntu umuvyeyi w'umupapa arongora abana. Rero Yesu Kristo yakurikiye ise igihe yari umurongozi arongora abigishwa biwe. Nibaza ko vyumvikana ko mu gihe habaho uburongozi harabaho urongoye aba nk'umuvyeyi kuri barya arongoye.
Pawulo yarivuze ku giti ciwe avuga ko afise umwana mu buryo bw'impwemu, yari data, yari se wa Timoteyo, rero yamurongoye nka se. Rero tugomba turabe ingene umurongozi agomba kuba nk'umuvyeyi. Abantu benshi rero ntibashobora kubona ingene kuba umurongozi umeze nk'umuvyeyi ariko araterura abana ngo abashikane aho Imana igomba ko bashika. Tugomba rero kurongora nk'umuvyeyi mwiza nimba turi abarongozi beza. Iyo urongoye ugomba gukurikira akarorero nk'ak'Imana nk'umuvyeyi wacu. Yesu ntiyafata ingingo ku isi zo gutegeka gusa, ahubwo yarabira kuri se wiwe. Yarasaba ico data agomba kuko akora, yakimenya agaca agikora. Rero abavyeyi batera intege abana babo, ariko abavyeyi bo kw'isi harimwo abatabikora gutyo. Umuvyeyi rero ari abavyeyi bameze nk'ababarongozi b'abanyamahanga bategeka abana bati uteza gukora uko ndabikubwiye, atari uko urakabona. Kuko hari abavyeyi bagomba ko abana babo bakora ibikorwa bashoboye byose kugira ngo abavyeyi base neza. Sindiko ndavuga ari abapapa bene abo, sindiko ndavuga abapapa bagerageza kugira n'aba bana babo, bagerageza gufata n'abari munsi yabo. Ndiko ndavuga ibijanye n'umuvyeyi nk'Imana. Rero umuvyeyi mwiza atera intege abo Imana yashize munsi y'uburongozi bwiwe. Twebwe rero nk'abarongozi b'amashengero turagomba gukora nk'abavyeyi kugira ngo dufashe abo Imana yashize munsi y'uburongozi bwacu kugira ngo bashobore gushika imbere mu kwagura ubwami bw'Imana. Muri ico gihe rero tuzoba turiko turemera Yesu kugira ngo aze yubake ishengero ryiwe. Yesu yavuze ngo nije nzo kwiyubakira ishengero. Rero iyo ubonye abantu munsi y'uburongozi bwawe bariko baragerageza gushira mu ngiro ico gikorwa, nawe urabaterura kugira ngo ubashikane aho Imana igomba ko bashika. Intumbero nyamukuru nukuraba bajya abantu bari munsi y'ububasha wahawe. Umuvyeyi yitegereza cane uko abana bameze nuko Imana yabaremye, ntabwo yifuza ko baba nk'uko ashaka, ahubwo yifuza kubashikana ku kumera nk'uko Imana igomba ko bamera. Wewe rero nk'umurongozi canke nk'umuvyeyi utegerezwa guterura abana Imana yaguhaye kugira ngo bamere nk'uko Imana yagombye ko baba bakiri mu nda z'abavyeyi babo, mu gihe yabashira mu nda z'abavyeyi babo. Rero nk'abavyeyi canke nk'abarongozi tugomba gukuza ingabire Imana yashize muri bo kugira ngo babe nk'uko Imana yabagombye. Igikurikira ni kubigisha kugira ngo bashobore gutahura no kumva Imana Data uko ibagomba. Hariho mu migani hari ijambo rivuga ingene abavyeyi bagomba kurera abana babo. Uwo mugani uvuga ngo uwo murongo uvuga ngo nurere abana umwana wawe mu nzira ugomba ko agenderamwo azonda asaza atarabivamwo. Ni mu migani 22:6. Rero twese turazi yuko abana babo bagerageza kurera abana. Hari abavyeyi rero bavuga bati twaragerageje kurera abana bacu ngo twiyumvira, mugabo bakuze barabaye abaroberi, ubu ntibakitwumvira. Umuvyeyi yavuze akavuga ati je nagerageje kwigisha abana banje, nagerageje kubereka inzira nziza, ariko raba bamaze gukura barangarariza. Nagomba ndakubwire, iyo turera abana bacu mu buryo bwo kubacinyiza, ni nk'uburozi turiko turabaha, kandi hazovamwo ubugarariji. Rero umviriza, mu gihe nk'iki Imana ivuga ngo niwarera abana mu nzira bagomba kujamo. Mu Giheburayo havuga ngo, mu rurimi rw'Igiheburayo aho iri jambo rikomoka avuga ngo umwana umurere mu nzira Imana igomba kwajamo. Igihe umwana yaremwa mu nda ya nyina wiwe, Imana irafise inzira yari yamureranye. Ni nk'uko muri we hoba harimo akabuto Imana yanyegejemwo. Rero ako kabuto karakura muri we. Imana rero iyo umureze ukurikije ico kintu Imana yamushizemwo,
niho rero Imana ivuga ngo umurere mu nzira Imana igomba, niho azoba nk'uko Imana igomba. Rero igihe tubona iyo mbuto Imana yamushizemo iriko irakura, mu bisanzwe si ukugira ngo umwana abe nk'uko twe twipfuza, oyaye, ahubwo ni urubuto Imana yamushizemo. Tugomba rero kumenya urwo rubuto urwo ari rwo, kugira ngo mu gihe turera umwana tumurere nk'uko Imana igomba ko amera. Nariko ndigisha je n'umugore wanje igihe kimwe twigisha iseminere y'abavyeyi, nariko ndavuga ubu buryo bwo kurera umwana mu nzira agomba kurererwamwo. Hanyuma rero muri ico gihe, muri izo nyigisho, ndavuga ko Imana hari inzira Imana yamuremeye umwana agomba gucamwo. Maze rero hariho umuvyeyi yari kumwe n'umugore wiwe, bari bakiri bato, bari abavyeyi bakiri bashasha. Rero uwo muvyeyi arabaza ati, mbega nomenya gute ikintu kiri mu mwana wanje? Ndamwisha ndamubwira nti, kugira ngo umenye ikiri mu mwana wawe ugomba kubanza kumenya Imana, ukayegera ukayibaza ikiri muri uwo mwana wawe, kuko ntushobora kuciyumvira no kugifonda. Imana yonyine ni ikizi, duteza rero kwegera Imana kugira ngo ikitumenyeshe. Rero ivyo nabivuze ntazi wo ndiko ndabwira uwo ari we. Bukeye mu gatondo umupasitori muri uwo mugwi yaraje aranyegera arambarira ati, urazi uribuka wa muntu yabaza ikibazo? Ndamubwira ntego ndamwibuka. Arambarira ati, burya ku mugoroba yaciye azarakizwa. Arambarira ati, vy'ukuri ndipfuza ukizwa kugira ngo menye Imana neza, ndayibaze uko ngomba kurera umwana wanje uko akwiye kubaho. Vy'ukuri ico ni ikintu cabaye kandi naratahuye cane. Rero hari ibihe bitandukanye nanje igihe nari mu ishure ryisumbuye, umwigisha wanje yanyigisha vya fizike, yari umwigisha mwiza kandi naramukunda, nakunda nyene anyigisha. Umunsi umwe rero ariko ndagendagenda hafi y'ishure, numva umuntu avuza neza piano gose. Ndakunda umuziki wa klasike. Uwo muntu yari karavuza uwo muziki wa klasike, ndiko ndumviriza, ndiko ndagendagenda hafi y'ishure aho uwo mwigisha ari karavuza. Nca ndibaza ndavuga nti, erega sinari kuzi kuvuza piano neza. Aranyisha ati, ego je mu bisanzwe nipfuza kuzovuza piano neza, ariko umuvyeyi wanje yantegetse kwiga ibya fizike, kandi ubuzima bwanje bubayeho nabi. Kandi n'ivyo uwo mwigisha yarabayeho nabi, kuko yashimye gukora ivyo se yamutegetse gusumba gukora ivyo Imana yagomba kwabaho. Mu vy'ukuri abantu benshi baragira ubuzima bubi kuko bagerageza kubaho ivyo abantu bashaka kuba, ntibagombe kuba nk'uko Imana ibagomba. Rero hari umuntu usanga kuko umwumvira akubwiye tuteza gukora uko, ukamwumvira, wewe ntubaze ico Imana ikugomba ko, n'uwo muntu akaba atabajije icyo Imana igomba ko ukora. Rero ni vyiza ko abantu tubakuza kugira ngo bamenye icyo Imana yashize mu bana babo. Hama rero tukabigisha kumvira ijwi ry'umwungere wabo. Rero babarongozi b'abanyamahanga bagomba ko abo barongoye bumva amajwi yabo, bati ni jewe mvuze kandi ivyo mvuze bikore. Tugomba no kwigisha abantu kumviriza ijwi ry'umuvyeyi ari we Data wo mwijoro. Iyo twigisha abantu ro gutyo, tubafasha kumenya ivyo Imana igomba mu bihe bagenda bacamwo. Muri ico gihe rero bakamenya uko Imana ibarongora kugira ngo bagende mu bihe Imana ibagombako. Rero naho coba ari ikintu kigoye c'ikibazo, vy'ukuri ni vyiza ko umuntu amenyera kubana n'Imana muri ivyo bihe. Rero igihe narera umwana wanje, nagerageje gutahura ko nagerageje gukora ivyo nshoboye vyose jewe n'umugore wanje kugira ngo turere abana neza. Nibaza ko twashoboye gukora amakosa nk'ayabandi bose bakora, ariko mu gihe twarera umwana wacu w'umuhererezi, jewe naragerageje kumwigisha gukora nk'uko Imana igomba ko akora. Yari umwana mwiza anyumvira, nagerageje kumwitegereza mu buryo bwose yakuze. Rero igihe nariko ndamurera yari umwana yumvira cane. Igihe rero yarakuze, yarubatse. Rero muri ico gihe twaragerageza kubana cane, rimwe mu ndwi twaganira ibi nabirya, ibijanye n'ubuzima, ibijanye n'ibintu bitandukanye.
umunsi umwe rero arambaza ati mbega papa woba wibuka inkuru za Ezekiel? Ati yego je ndavyibuka ndo umwigisha wa Bibiliya. Ati igihe kimwe Ezekiel yaragiye yogosha umushatsi wiwe arawucagagura arawukubita maze arawugurukisha mu kirere usigara uturira. Ndabwira ntege izo nkuru ndazibuka gose. Arambaza ati none papa nk'igihe kimwe nkoze ibintu nk'ivyo vyumva gute? Jewe narinzi ko muri we hari ikintu ariko ariyumvira mugabo sinari ndakizi. Ndamubwira nti sawa, igihe Imana yakubwira gukora gutyo no kubahiriza cane mu gihe wokumvira ijwi ry'Imana. Mu ndwi ikurikira uwo mwana twicaranye arasubira ambaza ikindi kibazo. Ati papa uribuka Yesaya? Atego ndibuka inkuru za Yesaya nyinshi ndazibuka. Ati none urazi igihe yagiye mu gisagara ari gusa? Ati mbega papa vyo kugendera gute hamwe wosanga nkoze ibintu nk'ivyo? Byari bigoye cyane kubitahura ivyo yumvira, ariko ndamubwira nti mwana, hamwe Imana ariyo bikubwiye gukora ikintu nk'ico vy'ukuri no kubahiriza gose kandi no shima wumviye, ariko no gusaba ko ba neza wumvise ko ari Imana yabikubwiye. Mu ndwi yakurikiye yaraje kandi mu kibanza twabamo aho twaba ahantu mu gihe umwana w'umuhungu ashize ihereni ku gutwi cari kizira cane, maze rero aza yakubise iherena ku gutwi. Aho vyari bigoye, ariko muri ico gihe naratahuye kandi ambwira ko ari Imana yamusiguriye, ko ari Imana yamubwiye. Arambarira ati Imana yambwiye ngo nishira iherena ku gutwi nzogaragaza imitima y'abantu benshi uko imeze. Ndamubwira nti ntaco, nimba ari Imana yavugaye nawe ntaco. Rero igihe haciye nk'amezi 3 yaragarutse muhiri wanje turaganira rya herene ritakiriko. Ndamubaza nti mbega ko herena warikuyeko? Arambwira ati ego herena narikuyeko kuko Imana yambariye yuko igihe nzoshaka mu kiringo kanaka abantu imitima yabo izoja kumugaragara imbere y'Imana. Niwiyumvire nawe igihe nari kumwigisha kunyumvira gusa ntiyumvira Imana, mu by'ukuri iryo herena ntiyari kurishirako kuko byari kumbabaza, byari ko ari ibintu bitari vyiza. Ariko rero ko namwigishije kumvira Imana n'ibintu ntari kunezerwa yabikoze mu buryo bwo kumvira Imana, kandi ndazi neza ko yariko arumvira Imana neza. Woro n'umutima w'umurongozi birakwiye yuko tugerageza kwigisha abantu kumvira Imana. Rero Imana yagerageje gukorera muri we. Inyigisho nyinshi rero ziragerageza kukuza abantu mu gihe abantu bariko barigishwa kumvira Imana kugira ngo bamenye kumva Imana, kumva ijwi ryayo. Rero muri ico gihe iyo wigishije abantu kumvira Imana, kumvira umwungere wabo, urashobora kubareka noneho kugira ngo bagerageze noneho kumviriza ico Imana ivuga no kucumvira. Rero muri ico gihe biba vyiza cane. Mu gihe rero twiga ibi, mu gihe turiko turaraba ibi, tugomba kumenya ko tugomba kwigisha abantu gukurikira ijwi ry'umwungere wabo, bakagerageza kumva ijwi, apana kumva ijwi ryacu, ahubwo kumva ijwi ry'umurongozi ari we Yesu Kristo. Hari igihe rero abana bacu bakura bagasohoka bakagira kubaka ingo zabo. Muri iki gihe rero birasabwa ko tubarekura kugira ngo bagerageze kumenya uko bazokubaka ingo zabo. Hari abavyeyi benshi bagomba gufata abana babo bakabiyegereza cyane, ntibagombe ko basohoka, ntibagombe ko baja hanze. Igihe kimwe umuvyeyi umwe yaranterefonye arambwira ati nifuza ko woza ugahanura umwana wanje w'umuhungu asigaye agorana cyane. Ndamubwira nti ego, ndamubaza utubazo duke nizo ngorane yo bafise. Nsanga uwo mwana yari amaze imyaka 40 abana na nyina wiwe, iyumvira imyaka 40. Ndamubwira nti nimba wifuza ko umwana wawe tuganira uramusabe antelefone, sije nzomutelefona kuko urinze kubimbwira. Uramubwira telefone, ndazi ico muvyeyi yifuza kunkoresha ngo mwana ndamutegeke yumvire akora ivyo nyina we agomba. Uwo mwana ntiyantelefonye, iciro canyemeje neza ko ivyo muvyeyi ari byo yifuza.
rero birashika rimwe na rimwe ugasanga abarongozi bagomba gufata abo barongoye canke abavyeyi bakagomba gufata abana babo ugasanga bagomba kubakoresha ivyo bifuza gusa. Rero tugomba kureka abantu kugira ngo bakore nk'uko Imana ibagomba. Arabari munsi y'uburongozi bwacu, nimba arico Imana igomba ko bakora bakagikora nk'uko igomba. Rero bakakora ivy'Imana igomba, bakumviriza ijwi ry'umwungere wabo gusumba kumvira ijwi ryacu twebwe. Iyo rero ufise umuntu atashobora kumva ijwi ry'umurongozi ari we Yesu Kristo, uragomba kumwigisha kugira ngo yegere Imana, yegere umuvyeyi, amenye ico imugomba ko ashobore kugikora. Naho nk'umurongozi rugomba gutanga ubuzima bwawe kugira ngo aburongoye bashobore kumva ijwi ry'umwungere wabo. Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo natwe dushobore gushika ku rugero Imana igomba ko dushikako. Rero ugomba kumvira ico kintu kandi ukagerageza kugikorera. Rero tugomba kureka abana bacu kugira ngo babe abantu bakuze bazokubaka ingo zabo, bazokubake imiryango yabo. No mu burongozi bw'ishengero nuko tugomba kureka abantu bakagerageza gukora uko bashoboye kumvira ico Imana bagomba ko kugira ngo babe nk'uko Imana igomba. Ico dukora tugomba kwama twiteguye kubigisha mu buryo bw'ubwenge, bakire ubwenge tubigisha bo bakuze. Muri ico gihe rero iyo tubaretse bakagenda ntibisigura ko tubaretse ngo bagende bakora ivyabo gusa, ahubwo twama twiteguye kuba impanuro zose zishoboka. Umwana wanje yagumye kuza naho yaramaze kubaka, yagumye kuza ankenera ko impanuro zo mu ishengero, impanuro zo mu ishure, impanuro zo mu buzima bwa buri munsi, impanuro zo kukazakora kugira ngo bimugendere neza. Rero byaba byiza ko ndamuhanura impanuro z'uburyo butandukanye. Rero jewe nategezwa kwama ndi hafi yiwe kugira ngo ndamufashe kandi ndamuhanure, ariko sintegerezwa kwama ndi ngaho kugira ngo ndamutware uko ngomba, ndamufate uko nipfuza, uko ndamukoresha uko nipfuza. Rero kufata umuntu uko wifuza biratuma umuntu habaho muri we ubugarariji. Rero jewe ico nakora niyumvira ko ntegezwa kumubwira ikintu cyose cyo mufasha kugira ngo ashobore kumvira Imana, ashobore kugenda nk'uko Imana imugomba. Jo rero ico ntezwa gukora nukugira ngo ndamwigishe, ndamwereka uko Imana imushaka. Niyashobora kumvira izo nyigisho nzoba nkoze ico ngomba gukora, ariko sintegerezwa kumutegeka gukora ivyo jewe nipfuza. Umuvyeyi se wa mwana w'icangazi, se umwana amaze kwigira, umuvyeyi ntiyavuze ati genda ro turavanye, ariko yagumye arindiriye ko umwana aza. Rero natwe naho abana batokora ivy'ubwenge tubahanuye, tugomba kwama twiteguye kubakira kugira ngo nibadukenera ko impanuro tubahanure. Ni vyiza ko rero tubigisha tukabashikana kukumva kumenya ico Imana ibagomba ko. Dutegezwa kwama turi hafi yabo, ariko atari kugira ngo tubakoreshe nk'uko twifuza. Igikurikira tugomba kuraba ni ikivuga ngo Yesu ni akarorero kacu. Nk'uko twabivuze, Yesu yabaye nk'umuvyeyi w'abigishwa biwe, yari umurongozi wabo, ariko kandi yababereye nk'umuvyeyi, yababereye akarorero, yabereka akarorero mu buryo bwo gukurikira se wiwe Data wo mu ijuru. Rero ivyo biradutwara mu gitabo ca Yohana igice ca 15. Mu gice ca 15 muri Yohana ku murongo wa 14 turabona ico Yesu yavuze ati sinkibita abashumba ahubwo mbita abakunzi. Turasoma ico canditswe kugira ngo turabe ico hatubwira. Yohana ndazi ko ndamutora. Twahageze. Turasoma duhere ku murongo wa 12 ngo iki nico cagezwe canje ngo mukundane.
nimwakundana muzokundana gute? Muzokundana hagati yanyu nk'uko nabakunze. Mbega Yesu yakunze abigishwa biwe, yatanze ubugingo bwe ku bwabo. Urukundo bita urukundo rwa agape ni urukundo abandi bunguka kubera ikiguzi canje. Ico nico urwo rukundo rusigura rwa agape. Ni ukuvuga agape ni ukwemera ko abantu baduga, abantu bagakura kubera jewe natanze ikiguzi. Imana rero yashimye ko isi yose yunguka, yo itanga ikiguzi kugira ngo abantu bose bashika ahantu. Yesu yavuze ati rero iki nico cagezwe canje kugira ngo mukundane nk'uko nabakunze. Nta rukundo rwosumba urundi rukundo atari urukundo rw'umuntu yitangira umukunzi wiwe. Yesu rero yavuze ati ndabita abakunzi banje. Muri abakunzi banje mu gihe, mbega uri umukunzi wa Yesu? Ubu umukunzi wa Yesu rero mu gihe ukora ivyo agutegeka. Ngaha rero ntiyavuze ngo muzaba abakunzi banje nimwakora ivyagezwe vyanje vyose. Wocuja mu ijambo ry'Imana ugacukora urutonde rw'ivyagezwe vya Yesu ati Yesu agomba ko nkora ibi bisinda bikora, ibikonda bikora, ibisinda bikore. Uko siko Yesu yagomba kuvuga, ahubwo yatubwiye icagezwe nyamukuru cari cyo kwari urukundo. Urukundo ni cagezwe. Dutegerezwa rero kuba abantu bafite urukundo mu gihe turabarongozi. Yesu yavuga ati muzoba abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera, nimwakora urukundo. Rero yavuze ngo ntimukiri abakozi ahubwo muri abakunzi. Hariho rero igihe twivuga ko turabakozi b'Imana, ego turabakozi b'Imana mugabo mu gihe turi abakunzi bayo. Ngaha rero yavuze ngo kuko abashumba canke abakozi batamenya ico sebuja wabo akora. Rero umushumba akora neza nkuko bamubwiye, nta migenderanire ibiri hagati yiwe n'umukoresha. Birashoboka uburongozi nk'ubwo rugasanga hari umurongozi ategeka gusa. Rero ubwo burongozi sibwo, nta migenderanire myiza iri hagati y'abo bantu. Yesu rero yavuze ati turabakunzi biwe. Yavuze ngo turabakunzi biwe kuko ivyo, yavuze ngo kuko ivyo numvise kuri data vyose narabibamenyesheje. Rero iri jambo Yesu yavuze yabivuze hakiri kare mu gice ca 5 ca Yohana, avuga ati nta muntu numwe ashobora, jewe sinkora ivyo nigeneye ariko nkora ivyo mbonye kuri data. Data rero yarakunda umwana, muri ico gihe bakoresha imigenderanire. Data akoresha ubugenzi hagati yiwe n'umwana. Rero muri iki kintu hari ikintu gikomeye cyane twobonamwo mu gihe turabarongozi, mu gihe ndiko ndigisha kandi iki cigwa c'uburongozi bukorera abandi. Data n'umwana namwe mu yera, nta uri hasi nta n'uri hejuru, nta murongozi nta n'urongowe, nta n'umukozi nta na databuja. Bose bakorana mu bumwe, bose bakorana mu bugenzi. Data arereka umwana, umwana yabona agakora ico data ariko aramwereka. Uburongozi rero ni ukwicisha bugufi. Uburongozi tubona mu Mana, Yesu yaje mu isi kuko data yamutumye, yicishije bugufi, yari umwana yicisha bugufi. Rero kwitegereza Yesu bisigura ko natwe tuteza kwicisha bugufi. Kurongora rero dufatiye akaroro kuri Yesu no kwicisha bugufi, nkuko Yesu nawe arabira kuri data, natwe turabira kuri Yesu Kristo. Yesu yavuze ati rero mu gihe muzoba mukoze ico ndababwiye, muzondabirako niho muzaba abakunzi banje. Hagomba kubaho rero imigenderanire, ubugenzi. Yesu rero nihavuga ati sinkibita abakozi, sinkibita abacangera, ahubwo ndabita abakunzi, kuko ico data cose yanyeretse namwe nico ndiko ndabereka. Nimwakora rero mundabiyeko nkuko je nakoze ico data ndamurabiyeko, aho rero niho ubwami bw'Imana buzokwaguka muri ubwo buryo. Ati rero sinkibita abacangero canke abakozi, ndabita abakunzi. Rero abakunzi bakora ikintu bakorana mu bumwe.
data n'umwana bakoze ikintu bakoranye. Umwana ntiyikoranye wenyene. Urazi umucangero sebuja ngira ngo kora iki n'iki. Rero umucangero icyo akora ari imbere y'umukoresha sico aba yifuza gukora, kuko abategetswe gusa. Rero data ntabwo yategetse umwana, ahubwo umwana yakoze arabiye ku byose ariko arakora. Muri ico gihe rero umwana yigira kuri data. Yesu rero yakoze ibikorwa vya data akurikije uko data ariko aramwereka. Ubwo rero nibwo bugenzi, umwe arereka uwundi, uwundi agakora arabiyeko. Uburongozi rero mw'ishengero, umurongozi yagomba kurabira kuri data hanyuma akereka abandi. Igikorwa ca data rero nukwereka igikorwa c'umurongozi nukwereka abandi ico data yamweretse. Rero ingorane nuko hari aho umurongozi aba agomba kubaka izina ryiwe, agaca ategeka abantu ati uku niko Imana igomba ko mukora. Jewe rero umurongozi ambwiye atyo, nanje ndasenga kuko nigijwe kumva ijwi rya data, nkabaza Imana kubwo aribwo burongozi koko. Iyo nsanze umurongozi ariko arantegeka gukora ivyo Imana itamutegetse, ntegerezwa rero gusubira inyuma noneho nkaraba ico Imana nanje ntegeka gukora. Narigeze kuba mfise umurongozi igihe kimwe, yari umurongozi agorana, amashengero menshi yari yarayasanzaje kubera ingene yarongora. Ico gihe rero umurongozi araza arambara ati burya urafise ingorane, ibintu ntubikora neza, agomba kunyereka nk'umuntu akora nabi gose ariko arasubiza abantu inyuma, ariko arakora ibintu bitari ivyo. Ivyo rero byarambabaje cane, ngere yangaye yasuzugura uko nkora. Rero mu by'ukuri jewe muri ico gihe nari nk'umuhanuzi mu ishengero ryose, ariko kandi nari nsanzwe nigisha inyigisho za Bibiliya, nakora ibikorwa byinshi, nigisha cyane ndi jenyene, nakora kuva ku munsi wa mbere mu gatondo kugera ku mugoroba kwa Mungu, iminsi yose narakora. Ariko umupastori we yigisha rimwe mu ndwi gusa. Je ndibaza ati ese uyu muntu ariko arambarira ibiki? Numva umengo ariko arankomeretsa mu mutima kubera ivyo ariko aravuga. Ndamubwira nti umva je uko ndavyiyumvira. Niyumvira ko Imana yangize nk'ikiganza ku mubiri wa Kristo. Wewe rero uri kuraza kuri jewe umbwira uti intoke zawe ni ngufi, uti ayo mano yawe raba uko ameze. Rero intoke zawe ngira ndazikate, ayo mano yawe ngira ndayakate kubera ari maremare cyane. Cyandabwira nti rero mugenzi wanje, jewe burya izi ni ntoke ntabwo ari amano. Rero iki ni ikiganza je nduko Imana yangize. Naye mubwiye nicishije bugufi, mu nyuma rero ndabona ko ataho ico mvuze, kandi nashoboye kumubwira ndamusigurira. Kuva ico gihe rero yaciye atahura uburyo ndamubwiye, kandi iryo shengero yaciye atangura kurikorera neza, ko atahuye ko umuntu wese afise ico Imana yamugize muri iryo shengero. Saba Imana rero igufashe kugira ngo umenye imyitwariko yose uzokorera mu ishengero, kandi Imana izokwereka nk'uko yeretse Yesu ko akwiye gukora muri iryo shengero. Ibuka Yesu igihe bamuzanira wa mugore yafashwe asambana, uko yamubwiye aramubabarira. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagusabye kugira ngo duhe ubushobozi bwo kwigenzura twebwe ubwacu no kureka abandi ngo bashobore kugukurikira. Uduhe ubushobozi bwo kuba hafi yabo wadushize imbere kugira ngo dushobore kubakurikirana, tubigishe kugira ngo bashobore kumva ijwi ryawe, bakumenye neza rwose mu ngorane bagenda bahura nazo. Turagusabye ubwo bwenge kugira ngo uduhe, mu izina rya Yesu niho dusenze, amen.